umwe mu barongoye igisirikare c'u Burundi muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo yamaze gushika ku kibuga c'indege ca Bujumbura kitiriwe Melchior Ndadaye mu nyuma yuko ingabo z'u Burundi zimaze gusabwa yuko rero zikwiriye kuva ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda biragaragara. Generali Elia Ndizigiye batazira muzinga arageze Bujumbura nkuko vyuma bigaragara. Uyu niwe rero yahora agaba ibikorwa byose by'abasoda b'u Burundi muri RDC imbere yuko Goma ifatwa. Uyu generali yari yaramaze kwimura icicaro ciwe agikura igoma aracijana Bukavu, aca ategeka abasoda b'u Burundi kuva ku mapozisiyo yose bari bafise igoma barahungira muri Sud Kivu. Hari bake cane nyine barasigaye ku kibuga c'indege ca Goma mbere yuko rero Bukavu ifatwa, naho yari yaramaze guhunga. Ubu arageze Bujumbura kandi ingabo ziwe nyine zikiri ku butaka bwa RDC. Abasirikare b'abarundi ishavu riraniga kubera inyifato ya Generali Muzinga, bamufata ko rero nyine yabahemukiye bikomeye cane abikoranye na Perezida Evariste Ndayishimiye. Kugeza umwanya rero ingabo za MTSR ziraherutse gutanga ubutumwa buremeye cyane ku ngabo z'u Burundi, aho zasabaga ingabo z'u Burundi byihuse kuba zova ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ni inkuru kugeza mwanya ikomeje kugenda yibazwa n'abatari bakeya, mu gihe umuvugizi w'ubushikiranganje mu Burundi bwo kwivuna abanzi Brigadier General Gaspard Baratuza yama atagira icyo avuga kubigendanye n'ibi biriko biravugwa, aho atajya avuga kubigendanye n'iki cyemezo cyafashwe kigendanye nyine no gusaba aba bategetsi canga se n'abandi barundi bamwe na bamwe kuba bashobora kuva muri Kongo, canga se niba hari ibindi bishobora kuba byovugwa canga se byofatwa. Amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko Brigadier General Gaspard Baratuza mu misi heze aribwo yama avuga yuko nyine hama hari kuba rero nyine icyo twakwita nk'igipfungu cane mu bigendanye no gutangaza amakuru ariko arashikira ingabo z'u Burundi ziri muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko bikomeje kugenda biravugwa. Icyo gihe yaravuze yuko amapozisiyo yose y'ingabo z'u Burundi yama ameze neza, ndetse aca aragaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi ziri ku mapozisiyo ndetse ata kibazo na gitoya zifise. Nyamara witegereje neza ibiriko birashikira ingabo z'u Burundi birateye impungenge ndetse biranateye umutima uhagaze nkuko bikomeje kugenda biragaragara, ku buryo bamwe rero mu basoda b'abarundi bama biyamiriza bavuga yuko intwaro ya Evariste Ndayishimiye yoba ari intwaro yo kubicisha, na cane yuko nyine atacyo bariko barakora kugira ngo bavanwe mu butaka bwa Kongo, nkuko amakuru akomeza kugenda aratugira bivuga cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Gushika mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibiriko birabashikira canga ibiriko biraba mwanya birategwa n'uburyo rero Evariste Ndayishimiye yoba arashaka kwikubira canga se yoba arashaka gukomeza kuronka amahera yose ariko arava muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Kugeza ubu tugiye kugaruka kubigendanye n'urugendo rwa Colonel Muzinga ndetse nkuko amakuru yamaradushikira aho yamaze guhunga mu gihe ingabo yararongoye zose zikibarizwa ku butaka bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Turagaruka kandi ku gacereri uyu nguyu Brigadier General Gaspard Baratuza arasanzwe avugira ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi, agacerere yoba arimo mu nyuma yuko benshi bakomeza kugenda bagaragaza neza yuko uyu mutegetsi akomeje kugenda yinangira kuba yogira icyo avuga mu gihe ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Turaza kugaruka kandi kubigendanye n'ingwano bivuga ko zomaze guhagarara muri Uvira, na cane ingwano zari zahuzaga aba FARDC ndetse n'abazarendo. Mwongeye kwirirwa neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwirizaho murereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze n'iteka n'umunezero kongera gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro byacu tubategura ndetse tukabashikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho, amakuru agaruka kubiriko biravugwa na cane ku mutekano mu karere mu Burundi ndetse no hirya no hino mu isi. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza, turi kuwa kabiri kwigenekerezo g'18 Ruhuhuma 2025. Ndabaha ikaze aho tugiye kugaruka ku idonido ry'amakuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa. Ikaze kuba twumviriza muri mu Burundi mu bice bimwe na bimwe mu ma province
amwe namwe mu makayitsi amwe namwe ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ndogenda bahaye ikaze kandi kuri mwebwe mwese mubandanya mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu cane abatwumviriza nanone nyine muherereye mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese ndabahaye ikaze munyemere turabira hamwe ibikomeje kugenda biravugwa cane ibiko biravugwa mu bigendanye n'ayo makuru nk'uko amakuru yoma aradushikira. Ndakwibutse pyonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka tuyatangurire mu Burundi nk'uko bikomeje kugenda biravugwa. Generali Elia Ndizigiye batazira Muzinga arageze i Bujumbura. Uyu musoda murazi kari wenyine yahora aragaba ibikorwa byose by'abasoda bo Burundi muri RDC imbere yuko nyine Goma igifatwa canke igisagara ca Goma gifatwa. Uyu mujenerali yari yaramaze kwimura ikicaro ciwe aragikura Goma arakijyana Bukavu, aca ategeka abasoda bo Burundi kuva ku mapozisiyo yose bari bafise igoma barahungira muri Sud Kivu. Ari bace cane barasigaye ku kibuga c'indege ca Goma imbere yuko Bukavu ifatwa, nawe yari amaze guhunga. Ubu rero yarageze Bujumbura kandi ingabo ziwe nyene ziracyari ku butaka bwa Kongo, mu gihe kandi umuhari wa M23 uhejeje kugenda urabibutsa ko bakwiye kuva muri ivyo bice. Abasirikare ishavu n'amarirani riraniga kubera inyifato ya General Muzinga, baramufata ko rero yabahemukiye bikomeye cane abikoranye na Perezida Evaristo Ndayishimiye. Ubuhemu bwa mbere Muzinga yarabukoreye mu bikorwa bimwe na bimwe bigendanye n'imibereho y'abasoda b'Abarundi. Generali de Brigade Elia Muzinga batazira Ndizigi batazira Muzinga yari yararungitswe muri RDC nyine nk'intumwa y'u Burundi mu mugwi wa Sila Jele ujejwe gukurikirana ko rero atabibazo by'umutekano byaduka hagati y'ibihugu bigize rero uwo muryango. Ico cibanza nyine yaraciye agikoresha nyabona nyine mu kwegeranya na FDLR barakorana integuro nyine z'intambara. Yongera aha kandi imitwe ya FARDC ingene boyera rero ingabo z'u Burundi zambaye umwambaro wayo nyine kugira bace bigarurira uduce twa M23 twari twarahawe ingabo z'u Burundi zari muri RDC ku izina rya East African Community. Ico je Perezida Evariste Ndayishimiye niwe yatwara East African Community, yafatwa nk'umushinga ntahe nyine agiye hagati ya FARDC ndetse na M23, maze M23 barayumvisha kurekura uturere yari yarafashe. Bayisaba kuduha rero ingabo za East African Community kugira nayo ije kwegeranywa nyine ibiganiro bibone gutangura. M23 yarabikoze 50% by'ibice yari yarafashe ibi abasoda ba Burundi, ibindi bice birahabwa abasoda ba Kenya, aba Uganda ndetse n'abasudani y'ubumanuko. Aho niho rero Muzinga yatanguriye guhemuka aja kumubohe nyene ya FDLR arabyumvisha. Ndayishimiye ko bishoboka nawe nyine aca aratambikiza yitwa umushinga ntahe ari hagati nyine ari hagati yongera abumufasha uruhande nyine rumwe. Aha niho rero haravuye ibara ryose turiko turambara muri RDC. Generali w'u Burundi mu mwambaro n'ibendera bya RDC nk'uko amakuru yoma aradushikira. Nta kintu cyababaje Abarundi nko kubona abasoda b'u Burundi barapfa bambaye imyambaro y'igisoda ca RDC n'ibendera rya RDC, ariko iyo barapfuye RDC ntiyigere nyine ibonamura n'ibikorwa barakoreye RDC mu kwitanga kwabo ntibyigera nyine byemerwa. Abasoda b'u Burundi barahemukiwe cyane ku buryo rutigera rugaragara nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira amatwi, ndetse bamwe baravuga yuko nyine ari ibintu ari bararemere cyane. Generali Muzinga ari mu basoda ba mbere b'u Burundi barabonetse mu mwambaro wa FARDC muri Munyonyo 2023, aho kandi yari agiserukira u Burundi nyine muri wa mugwi navuze ruguru. Iyo yambaye gutya rero yaja hamwe rero n'abastwara FDLR be n'abatwara FARDC, akaba umwe rero muri bo bagapangana imigambi nyine yabayemwo uguhemukira gukomeye cyane.
muri ivyo basoda b'u Burundi bava i Bujumbura mu mwambaro wa FARDC bagenda atankoho bafise bagera muri EDC bakajana ku rugamba n'abazaniro na FDL ndetse na FARDC ku rugamba. Umusoda wacu nyine akisanga ariko arahabwa amategeko n'abantu atumva ururimi bavuga bakamutana urugamba agasigara araraswa nabo yari yibaza ko rero nyine bamukingiye aya mahano nyine yakwezwe na General Muzinga nkuko byuma bigaragara. Muri ivyo kandi umusoda wo mu Burundi yagugwa ibihumbi by'amadolari we akaronka amadolari 50 ku kwezi. Muri ivyo bihe abasoda baribwa imfungurwa zabo zanditswe mu madolari ugasanga umusoda ariko rero araturatura n'ubusuguti nyine cane ibitumbura nyine niho rero badutabaza nkuko byuma bigaragara. Turasemera nyine byinshi birahinduka. Muzinga arababara cane acategeka kwaka abasoda amatelefone yabo nkuko byuma bigaragara. Abasoda b'Abarundi baranze ndetse kugeza no mwanya barakibaza ikosa baba barakoreye Muzinga kugira ngo nawe ce arabagambanira gucya nkuko byoma bigaragara. Hari ubuhemu buremerekane bwa General Muzinga muri Kigarama 2023 Kigarama umwaka wa 2023 ukwezi kwabereye amahano rero ingabo z'u Burundi muri RDC nibwo bwa mbere abasoda barishwe ku rugero rudatahuritse nyine barata barahunga barasiga ibiziga ku mapozisiyo haba abafatwa miri amwe ndetse n'abazimirira mu mashamba. Amabatayo arasambuka ku rugero rudasanzwe. Abasoda barakorotse barahuriye ahitwa mu Bambiro barakoreshwa inama na Muzinga. Hari isanamu yiwe iteye ikigongwe dukunze guca turerekana yabo basoda nyene abo umengo ni umugwi w'abaroberi. Imbere y'abasoda bari batakaje ibyizigiro nyene byongwano General Muzinga yarasabye abumva ko rero badashaka kubandanya ingwano baja ukwabo aca abaha rero ubwato bubatahana. Hariho rero nabahawe indege abandi baratashe n'amaguru. Abo bose barashitse mu Burundi barafashwe batwarwa muri G5 iperereza rya gisirikare. Abandi baboregwa nyene mu makambi. Benshi barakubiswe abandi baraboshwe atagahuzu bambaye. Mu nyuma baratwawe nyene mu mabohero bacigwa urubanza. Harimwo kandi nabahawe gufungwa ubuzima bwa misi yose bwabo bwose. Hoba hariho kandi abishwe ariko turacabitokoza ko abo bose barahemukiwe na Colonel Muzinga. Colonel Muzinga atashe asiga inyuma ingabo ziwe yarasanzwe arongoye ndetse yanagiriye nabi ziri ngaha muri Kongo. Aho gutegura neza ingene ingabo ziwe zitahuka neza, General Arindi Zigiye ahisemwe rero kwitahura wenyine ataye ingabo nyine mu kangaratete. Zimwe ziracari ku mapozisiyo ariko kandi zirazi ko nyene ataho zahangana n'umuhari wa MT3. Izindi ziramaze hafi indwi mu nzira ziriko rero zirataha. Izindi zivuga ko rero zozimiye zitazi naho ziherereye. General Muzinga ntiyigeze arondera rero gutahukana ibiziga by'abasoda b'u Burundi nkuko byoma bigaragara biciwe mu bibanza bifiswe na MT3. benshi basangukiye ku misozi n'amashamba ya RDC. ntiyigeze arondera kubohoza ingabo zarafashwe miri atashe azisize iyo Perezida Ndayishimiye azita abaroberi baragitabara. Umuvugizi w'igisoda nawe nyene arazita abanyamahanga nkuko byoma bigaragara. Mu mvugo y'igisirikare bavuga ko baravuga après la agré area ya Ramos contre de Agrene turafise ingabo zitari bwigerere zineshwa. Mu gisoda ciyubaha nyine General Muzinga yarategerezwa gushikira nyine imbere ya senare ya gisirikare. Ubuhemu yarakoze ni ndengakamere ariko yarabukoranye nyine na Perezida Evariste Ndayishimiye gutyo bata ingabo z'u Burundi mu kaga bizohera gutyo rero nyine kugeza ryabi koko atamusirikare uja rero ni ugira ijambo asigaranye mu Burundi. Ico bikoze bino bintu rero bizogira ingaruka ziremere cyane ku gihugu c'u Burundi ndetse n'igisoda c'u Burundi.
mu nyuma y'uko rero Brigadier General Gaspard Baratuza yama aravuga byinshi ku bigendanye n'uburyo ingabo z'u Burundi zama zibaho cane muri Kongo, ndetse gushika uno mwanya aribereye mu gacereri ntacyo ariko arishura ku bigendanye n'uburyo abasoda b'abarundi bameze ndetse n'ingene babayeho, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira bivuga. Gushika uno mwanya bamwe rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko Brigadier General Gaspard Baratuza aherutse gusigura ndetse akanagaragaza neza yuko ingabo z'u Burundi zama ziriko rero ziri mu bibazo biremere cane, nk'uko yagiye abyamiriza akavuga yuko ingabo z'u Burundi zimeze neza. Gushika uno mwanya abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko ubu no mwanya tubona icyo yovuga, mu nyuma yuko nawe yibereye mu gacerere nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugera bivuga. Kwigenekerezo g'16/2025 yaratwagirije ko rero turiko turabesha abarundi. Yaravuze ko abasoda b'u Burundi bifashe neza ku rubuga rw'intambara ku mapozisiyo yabo, none yankikiye hehe nyine ko ataco ariko aravuga muri uno mwanya. N'ubu aracabesha ko rero abasoda bifashe neza nk'uko bigaragara n'ubundi mu kiganiro aherutse kugirana n'umumenyesha makuru. Nk'uko bikomeza kugenda bigaragara nyine abasoda b'u Burundi barahisemwo kwihungira ahako bahonera nyene mu ntambara batumva. Yoba yaramenye amagorwa rero abasoda barimwo, yoba yaragiye kuraba firigo zuzuye rero ibiziga muri camp DCP passive bita agutanamo, yoba aza gahinda k'imiryango, yoba nyene ataratabarizwa ndetse no kwita abasoda b'u Burundi bafashwe mpiri ngo ni abanyamahanga canke se abariditabara. Muri kano kanya haravugwa abasoda bashobora rero kugira ibibazo mu guhunga. Birakenewe ko rero igisoda kiva rero mu gacerere, mbega bakazobandanya intambara hamwe rero n'abasoda ba Tshisekedi cane urugendo rurangiriye hano. Mbega Burundi buzohava butanga ikibuga c'indege ca Bujumbura ngo gikoreshwe mu gutera uturere twa MTC canke se Burundi burasokoye mu bijanye n'ingwano. Mbega amezi 7 basoda baheraniwe Tshisekedi azemera kuyariha? Ibi byose ni ibibazo bitegerezwa kwishura n'uyu nyine Brigadier General Gaspard Baratuza asanzwe arongoye cyangwa se aravugira ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu gihugu c'u Burundi. Nkuko byoma bigaragara abasoda b'abarundi barakomeza kugaragaza ko rero bahuye n'ibara riremere cyane ndetse n'ishano, bakaba bavuga yuko nyine bakwiriye kuba bokorerwa ubuvuzizi. Ituze ryaragarutse kuwa mbere mu mujyi wa Buvira nyine ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu nyuma y'ingwano yarabaye ku Imana yiciwemo abantu bashika muri 12 abasivile n'abasirikare, nkuko bivugwa na radio Okapi, radio yawo nisanzwe irakorera mu kwa guverinoma ya Kongo. Iyo ngwano yarabaye hagati y'abasirikare ba leta FARDC n'itsinda ry'abarwanyi bazwi nk'abazarendo. Ku cyumweru ku mbuga ngurukana bumenyi harakwiye amashusho yafashwe n'umwe mu ngabo za leta agaragaza ko itsinda rye ryashigeshwe n'intambara hagati yabo n'abazarendo. Umwe mu batuye mu mujyi wa Uvira yarabwiye Bruno News TV ko kuwa mbere ko muri umujyi hari umutekano muke. Yaragize ati abazarendo ndetse na FARDC barimo kugwana. Wazarendo barasabye ibikoresho ngo barwane na MTC. FARDC nayo rero yarabimye ibikoresho bituma ejo ku cyumweru baca bararwana. N'ibyabaye ku munsi w'Imana. Uyu mugabo utarifuje gutangaza amazina yiwe nyine ku bigendanye n'umwidondoro yiwe ku mutekano wiwe yongeraho ati mu nyuma yaho rero uyu munsi kuwa mbere harabaye agahenge gatoya, ariko mu muhanda nyine nta modoka nta bantu batambuka mu muhanda, urebye nta kigenda, nta mahoro ahari ngaha. Amashuri yarafunze, imiryango, ubucuruzi bwarafunze, abantu barafise ubwoba. Serge Kigwati ukuriye societe civile muri ako gace nawe yemeza ko rero ingwano muri Buvira yaratewe no kuba rero abazarendo barashatse kwambura intwaro abasirikare ba FARDC barahunze bava i Bukavu, maze FARDC babyanga bikabaviramo kurasana. Kigwati aravuga yuko kandi kuwa mbere haragarutse ituze mu nyuma y'ingwano yarabaye ku cyumweru, nubwo rero yemeza ko ibintu bikifashe nabi muri uyu mujyi wa kabiri munini cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
umuturage waravuganye n'umenyesha makuru ya wacu yaravuze ko muri Uvira nta buyobozi bugihari, harasigaye izina ry'ubuyobozi, urebye barahunze baragiye i Crimea, abandi baragiye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi b'intara Kivu y'Amajyepfo barakoreraga i Bukavu, bizwi ko mbere yuko rero uyu mujyi ufatwa mu mpera z'indwi iheze nyene barahungiye Uvira. Ibyo uyu munyagihugu yavuze ko rero bakomereje i Crimea ndetse na Bujumbura nk'uko vyoma bigaragara, ndetse nk'uko amakuru y'amarabivuga. Amakuru atandukanye avuga ko abagwanyi ba MTSR bakomeje kumanuka bava i Bukavu basatira umujyi wa Uvira, ibyo aba bagwanyi batari bemeza neza. Amashusho amwe namwe yashyizwe ku mugangurukana bumenyi yerekana abanyagihugu bahitwa Panzi mu majyepfo ya Bukavu bakira aba bagwanyi. Andi mashusho yarafashwe n'abanyagihugu yerekana aba bagwanyi, abaturage bavuga ko rero bageze ahitwa Nyangezi ku nzira yerekeza Uvira. Uvira no mujyi uri mu kiyaga cya Tanganyika, uri kuri kilometero 25 uvuye i Bujumbura mu Burundi, wambukiye ku mupaka wa Gatumba. Uburundi buvuga ko rero mu cyumweru giheze gusa kuva kwa gatanu kugeza ku cyumweru bwarakiri impunzi zigera ku bihumbi 10 zarajyanywe mu nkambi z'agateganyo ziri mu ntara ya Cibitoke ndetse na Bubanza mbere yo kwigizwa kure y'umupaka nk'uko rero amategeko abiteganya. Umuvugizi w'ubutegetsi bw'igihugu canga se umushiranganje w'intwara yo hagati nyine mu Burundi, Martin Teretse yaravuze ko muri izo mpunzi bagomba kuvangura abasoda n'abasivile n'abandi baba barimo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu kiganiro n'abanyesha makuru. Kandi yaravuze ko umutekano mu Burundi wifashe neza, avuga yuko ata muntu numwe akwiye kuba yogera impungenge zijyanye n'umutekano wiwe nk'uko vyoma bigaragara. Mbashimire abanyonyi biganiro byacu, tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi biriko biravugwa.